Ndabamukije bakunzi b'imboneshakure ya Rock Media, bakunzi ibiganiro vya Rock Sports, bakunzi ibiganiro vya sports bitandukanye bicano kuri Rock Media. Uno munsi turi ku munsi wa mbere tukigenekezo rya 20 gitugutu umwaka wa 2025. Muba musanzwe mubizi ko ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu abari ibiganiro vya Rock Sports, ku munsi wa gatatu hari ikiganiro ca mumenye, ku munsi wa kane abari ikiganiro ca Midweek, cyana ko ni ibiganiro vya sport bitandukanye hano kuri Rock Media. Uno munsi turi ku munsi wa mbere ni umwanya w'ikiganiro ca Rock Sports, ibiganiro muje gushikirizwa nanje Ani Doris Ndongozi nkuko musanzwe mubizi. Mu minsi twakorana twari dufise twari dukorana, mwari mumaze kubamenyera ngo Rigwane Darne, twarababwiye ko yamaze kuba afatirwa n'ayandi mabanga. Tubandaye imbere tumwipfuriza no kugira ibihe byiza mu byo arimwo. Nibaze ko mu mazi minsi mubona ko tuba dufise abatumire batandukanye. Uno munsi dufise umutumire ariko si mushasha, nanye twari ku munsi wa kane muri Midweek. Reka nongere ndamuramutse kandi nongere ndamuhe ikaze hano muri Rock Media mu kiganiro ca Rock Sports. Ndakuramukije, urakoze no kumpa ikaze. Ndanaramutsa n'abakunzi ba Rock Media ndetse n'abakunzi ba Rock Sport. Makuru abahari azaho tuza kuyaga makuru menshi. Namakuru inkino y'uno munsi niganiro ca Rock Sports tuje guca hano mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko araba inkino muri CAF Champions League. Ni umugwi wa kurakira umugwi wa Al Ahly, ni muri CAF Confederations Cup umugwi wa Flambeau du Centre kuri urakira umugwi wa Singida Black Stars. Ni muri basketball bari kurakina Coupe des Héros, inkino zitandukanye zariko ziraba demi finale ku munsi w'Imana. Tuza kuva no mu gihugu cacu c'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya muri La Liga Santander. Ni FC Barcelona na Real Madrid zaraye zitsinze inkino zabo ku ndwi igira 9, bagiye kuba bakina ku rukino rugira 10 muri Liga Santander. El Clasico azaba ari ku munsi w'Imana, baza kuduza kubicako. Ni muri English Premier League, n'umugwi wa Liverpool ubandanya kutorerwa na buke inkino zine, intsinzwi zine, 4 match 4 défaites zikurikirana, nako ni ibihe bitari vyiza ku mugwi wa Liverpool. Baza kuca ku makuru inkino atandukanye. Tumira amategeko duheze tugaruke nido giganiro cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka ari dondo y'iganiro cacu, tugihera hano mu Burundi, tugere makuru nk'ayo twavuga hano mu Burundi. Ku munsi wa mbere nibaza twari twavuganye ku makuru atandukanye, tuvuga ati mbega Aigle Noir, mbega Flambeau du Centre zifise amahigwe angana gute gushobora gushika kure muri zino nkino za CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Ni Aigle Noir yari kurakira umugwi wa Al Ahly muri CAF Champions League. Ni Aigle Noir abantu benshi bavuga ati ni Aigle Noir atamahigwe na make turiko turayiha, ni Aigle Noir atakina kimwe tubona ije kutwereka muri no CAF Champions League, imbere y'umugwi wa mbere ukomeye ku mugabane wa Afrika, imbere y'umugwi wa mbere club le plus titre de l'histoire. Ni kuvuga umugwi wa Al Ahly ufite ibikombe vyinshi atari hano muri Afrika gusa, ariko ku mugabane wose, ni kuvuga ku isi yose. Ni umwe mu migwi ufise ibikombe vyinshi cyane, ubona ko histoire yerekana ko ni imigwi ibiri iri kuri plan zibiri zitandukanye. Negro no ariko yaje kuba yifata neza, aje kuba yigenza neza no kuri stade Intwari, ariko twovuga uko yaje kuba yankesa igitsindo kimwe cyonyene, itsindwa igitsindo kimwe ku busa n'umugwi wa Al Ahly. Ariko ubona ko ni Aigle Noir yarabaye domine, ariko tari cyane. Twarabonye nayo nyene mu minota ya nyuma iza kuba ihindura urukino, irasatira cyane n'umugwi wa Al Ahly. Aigle Noir wayibonye gute muri urukino? Aigle Noir nari nabivuze mu ndwi heze, nabivuze ati Aigle Noir ni ekipe iza guhura na ekipe nkuru muri Afrika. Ati abarundi nta mahigwe menshi bayiha, ati ariko birashoboka kwizindi. Bagiye kuba tubona urukino ku munsi wa gatandatu irakina, ariko kakanyerega kuvuga ati twahuye n'umugwi ukomeye, gutinya ukumva ko ekipe mwahuye ifise inguvu kukurusha. Bagiye kuba bakina mita ya mbere bayikina nabi kubera iki batinye, nta self confidence bifitiye. Baza kuba bakina igice ca mbere bagikina nabi, tubona ko babakina demitere Al Ahly yabakina demitere ku buryo atamupira bakorako.
donc ntibava muri fase yabo donc siri fase yabo tugenda kuba tubona mita ya mbere irahera babanganya ubusa ku bundi ariko mita ya kabiri tuza kubona ko coach Jimmy yatanze information ku bakinyi biwe baza batwereka igice ca kabiri gitandukanye n'icambere bakinye igice ca kabiri ciza ku buryo nemeza yuko igitsindo ca mbere yo batacankesa muri mita ya mbere n'ubundi bari kuvaho banganye ubusa ku bundi canke bakanabatsinda kubera bivanye n'umupira batweretse muri mita ya kabiri baratweretse ko bari bafise ubwo bubasha bwo gutsinda canke bakanganya bagapfuma baronka inota rimwe ariko kubera igice ca mbere bagikinya nabi vyatumye bamaze kwankesa donc equipe yamaze kugutsinda biragoye kuntu uza kuremonta ngo subire ugombora yo irashobora guca ikina mu mukenyero wo kuzibira kandi na Aigle Noir mu bakinye mu mukenyero yari yakinishije coach Jimmy Ndayizeye yari yakinye bane babiri donc n'umukenyero wo kuzibira yaza gukina bane batatu donc ni tikitaka gukina hama mugatembereza ba ariko ale ahli yakinye bane batatu gutembereza ibaro atavye kuzibira birimo Aigle Noir iza kuba itwereka igice ca kabiri kimeze neza ariko kubw'amahirwe make canke kubwo gukina nabi muri mita ya mbere baza kuba birangira babatsinze igitsindo kimwe ku busa nemeza neza cyane ko atamahirwe menshi isigaranye kubera Al Ahly nizo yakira Cairo Stadium nizo yakira Aigle Noir bigoye kugenda uromonta gutsinda kubera ubu igenda ifise ideni ry'igitsinda ivuga ati jewe mu kugira ndengane nzotsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mwesa bibiri kuri kimwe ca bitatu kuri kimwe kugira ironke intsinzi ivyo rero biragoye ku mugwi twabonye nka Al Ahly nabivuze no mu gukomeye ufise ibikombe byinshi ofisa abakinyi ngenderwako bakomeye nka Trezeguet par exemple yakini Aston Villa tuzi muri Premier League ikomeye no kuvuga Al Ahly n'umugwi ukomeye ubonye n'umupira batweretse warabona kameme ko ari umupira ko ari umugwi ukomeye utobo ibalance cyo kimwe na Aigle Noir rero kuma jewe muri make ndashimira Aigle Noir babitwaye neza nubwo basinzwe kubera gutsindwa igitsindo kimwe ku busa ukagitsindwa na Al Ahly twatwiteze kwiza kurya amagora atanu ariko yari igitsindo kimwe rero ivyo turayishimira tunayikeze kandi turabe ko izogenda gushiramwe inguvu muri match retour iza kuromonta twagiye tuba tunabibona baramaze kuba babishira ko motivation guherutse twari twabivuze motivation nyakubaho Reverien ndi kuri yavuga ati umukinyi umwe 10 millions donc 300 millions mugakuramo Al turindire match retour byose birashoboka muri football ni Jimmy Ndayizeye yaje kuvuga pre match avuga ati muri conference de presse bon ama interview d'après match atari conference de presse interview d'après match yaje kuvuga ati equipe yanje abakinyi ba ikintu ca mbere babuze wari wagereye ku kivuga ni self confidence uvuga ngo abakinyi ntibiyemeye canke bagiye bafise ubwoba ntibagiye bafise uvuga ngo bari certain no munsi nada ko ni ibintu twavuga ko bon nivyo muri football n'abakici n'umwe kuri 11 ariko niveau za equipe ntiziba zingana est-ce que nako wavuze ko yakinije 4-4-2 ni système défensif test rayiz mugabo est-ce que nako yari kwipermeta gutangura kwataka uno mugwara dès la première minute gushikana zihe biragoye ni nayo mpamvu yakinishije bane babiri kugira ngo donc nawe yarabona ko equipe baza guhura ari equipe ikomeye ntiwotangura kuyataka utarabona imikenyuro y'umukoce donc equipe adversaire ubone imikenyuro nawe yakoresheje kubera twese ugenda wigira ku ikosa akoze ikosa ilifo nawe kuca ukoso niyo mpamvu atari gutangura akina tikitaka yatangura akina defensivement ku buryo aza kubona equipe bivanye n'amakosa iri kirakora aze gukosora amwe ayo makosa rero muri make novuga ko nta kosa yakoze Jimmy yakinye neza ariko akakanyerigabo ka equipe nkuru muba muhuye nayo n'ubundi za kubidutsinda
byose birabamo muri football kandi nta gitangaza kirimo nayo nabivuze igitangaza nuko Aigle Noir yari gutsinda aho nayo kuvuga ati ahubwo byari kudutangaza twese koya n'abafana bagiye kuba babivuga mu ma interview bakoze babahaye umwanya baravuga bati twebwe kuba twatsinzwe dutsindwa na Al Ahly ntabyo twari twiteze ahubwo twari tuzi kubera ari equipe nkuru muri Afrika ya mbere twari tuzi kwiza kudutsinda ibitsindo bitari munsi ya 5 kuba yadutsinze igitsindo kimwe ahubwo natwe tuyikomera amashi twakinye neza donc urabona ko ni mu ndwiza bagiye i Cairo International Stadium urabona ko nta training nagiye kwano ku bwanje nta mahirwe ndayiha cyane kubera je ngerageje kuraba umupira yakinye Al Ahly iri ngaha nkaraba n'umupira Aigle Noir yakinye sinemeza cyane ko Aigle Noir izokura itsinzi Cairo Stadium yani ku munsi w'Imana yari Frambody Centre yari kwirakira mu gwa Singida Black Stars kuva mu gihugu ca Tanzania urako ni Frambody Centre bandanya kwerekana ko ni fortress cyane ino stade intwari urako nta munsi n'umwe bari batsindiye Frambody Centre urana kwira ko irasubira hagarane twabivuze ku munsi wa kane tuvuga ko Frambody Centre ni equipe novuga ngo ifise equipe yoroshe muri natu par rapport à Aigle Noir twa dufatira kuri Aigle Noir FC Araki ifise Singida Black Stars ni equipe yo gukoramo mu Rwanda Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda tuzi ukomeye ufise abakinyi benshi hano mu Burundi bakomeye ariko nako ni Frambody Centre ku munsi w'ejo ari kanyukino gwizi yaje kuba ikura inota rimwe inganya no mu Rwanda Singida Black Stars nivyo biragoye match tubazo ikinya hanze ariko twaje tubibona no muri match ya mbere Frambody Centre iranganirije hano iragenda iratsindira hanze ariko n'ubu birakunda kuri Frambody Centre kuri Frambody Centre yatweretse urukino rwiza nayo kubera yahuye na Singida Black Stars nayo ni equipe ikomeye muri Tanzania ifise abakinyi ngenderwa ko bakomeye tuzi par exemple nka Kratos Chama yaciye muri Yanga Sport ari umukinyi akomeye ariho nawe yanadutsinze by the way yanadutsinze ariko tuza kuba tugombora igitsindo ca Edison Munaba mukinyeko yigenza neza cyane Frambody ariko yigenza neza yakinye match ya mbere nga kuri Stade Noir bakina na Al Akdar match yakinye match nziza gose yaciye atuma ko muri equipe nationale ntibari bwamutumeka kiri muri Primus League ariko bivaye ni match yerekanye kuri Stade Noir baciye bamutuma ko ijya mbere muri equipe nationale rero ejo novuga ko Frambody Centre yitwaye neza kubera nayo nabivuze ko bitandukanye na match ya Aigle Noir na Al Ahly kubera Frambody Centre na Singida Black Stars twazigeranya nkuko ziri ku rugero rumwe bitandukanye na Aigle Noir Frambody Centre nivyo Singida niyo yatangwe kwinjiza Frambody Centre tugiye kubona nabo badominye ariko bakabadomina Frambody Centre igakosora baza kuba bahusha n'amawukazo menshi ariko Frambody Centre nivyo yari yatsinzwe iragombora biza kurangira ari gitsundo kimwe ku kindi novuga Frambody Centre iracafise amahirwe bivanye n'inkino yatweretse wabivuze niyo equipe ya mbere ngaha itaratsindwa kuva Stade Intwari yuguru niyo ya mbere izindi zose ziramaze kubatsindirwa ndetse na equipe nationale ariko Frambody Centre twavuga ko ejo ariho yankesheje ariho yagize defete kubera hakuye inota rimwe kandi match ya mbere yarayitsinze rero Frambody Centre nayo twoyiha amahirwe nubwo gusohotse udatsindiye iwanyu gusohoka ugatsinda ni gake ariko twama tubibona birashoboka byose kuri equipe zibura twama twabibonye byose birashoboka rero muri football reka nayo tuyiha amahirwe byose birashoboka kuri muri Tanzania eske urabona ko amahirwe nangahe kuri Frambody Centre muri Tanzania ndayiha 40% ubona ko ari make cyane ni make kubera ndabivuga nshingiye ku kintu kimwe twageze kuba tubona ejo abafana bazanye ba Tanzania basingida Black Stars bazanye abafana bake ariko twebwe stade yose yari Frambody Centre yari Frambody Centre ariko kandi abo bafana barasumbije ugwama abari babaframa stade yuzuye urabona ko babifitiye self confidence kandi ari bake parti ntoya y'abafana rero gituma ndayiha 40% yo gutsinda muri Tanzania hari abafana twebwe nta mupira dukunda vraiment
abafana bo muri Tanzania baratudomina ku buryo uzosanga sinzi ko urabona match zamazi ihuza ibera Signal Iduna Park mu Budagi mu kibuga ca Dortmund kujya niko bameze no kuvuga rero narabivuze mu kibuga hari abakinyi 11 ariko hariho umukinyi wa 12 w'umufana bajya abafana iyo baremereye abakinyi barumva ko inguvu zicize zigahera ku buryo wumva ko babona ko ibintu babona nabo ko bagize ubwoba rero izo karane pourcent za Flambeau du Centre kubw'abafana bazoba isingidezo biri muhira rero kubw'abafana nabivuze byose birashoboka muri football ariko amahirwe ni make karane pourcent vraiment Flambeau du Centre irashobora gutsinda ya warakona amahirwe make cyane kuri Flambeau du Centre na amahirwe make kuri Aigle Noir nibaza ko ariko byose birashoboka amahirwe make ntibisigura ko bidashoboka nibaza ko ni kenshi twaje kuba tubona abafavori basimba n'aba outsiders nibaza ko na Aigle Noir canke Flambeau du Centre umwe muri abo canke bose kubeki bose kubeki bitokunda bose bishobora kuba gukunda bakabandanya tubifurize amahirwe menshi cyane imbere ko tuva mu gihugu cyacu Burundi reka tubabwire ko muri no weekend ku munsi weje ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 mwaka 2025 ariko haraba inkino za basketball hari muri Coupe des Zéros hano kuri Tanzania Departement inyuma y'amezi atari make Vitaro Basketball League iheze umugwi wa Dinamo utahukanye igikombe ca VBL inyuma y'imisi mike haraheze imisi havugwa umugwi wa Dinamo waje kuba usiba muri Road to BR mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam uno munsi hari hagarutse inkino muri Coupe des Zéros ni higanwa risanzwe ritunganywa na Fondation Pax Burundi ifatanije na Fédération du Basketball du Burundi FEBABU batunganya Coupe des Zéros ku mwaka nako ku munsi weje hari inkino zitandukanye gerisa 5 ni Dinamo yariko iratsinda Rezipo ku manota 67 ku manota 47 n'umugwi wa Remesha ku gice cy'isaha indwi watsinze umugwi w'urunani ku manota 75 kuri 63 ubona ko ni basketball yaje ko igaruka inkino za nyuma arizo finale ni ku munsi weje ku munsi wa kabiri ni igikombe citiriwe incungu yo kwikukira ku Burundi ya Rudoviko Rwagasore incungu ya Demokrasi Ndadaye Melchior ku munsi wejo ni turiko turibuka igandagurwa ry'incungu ya Demokrasi Ndadaye Melchior ni naho hazwa rukino rwa nyuma game size 5 ni petite finale canke 3e place hagati y'umugwi w'urunani ndetse n'umugwi wa Rezipo igihe cy'isaha indwi ni finale hagati y'umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi wa Remesha ubona ko arizo bari nkino zimeze neza cyane ubushimwe ni umugwi wa mbere zotahukana miliyoni 10 umugwi wa kabiri utahukana miliyoni 8 ya ubona ko ku munsi wejo fondateur wa Fondation Pax Burundi nyene iteka Reverend Kuriyo ari kumwe n'usanzwe avugira Fondation Pax Burundi Fabrice Niragira bari bishikiye kuri Tanzania Departement kuraba izo nkino zose bavaho bemeye ko umugwi wa gatatu no wa kane bongewe ubushiruka bute ubu uwa gatatu no wa kane azoronswa miliyoni zigera kuri 5 umukinyi azo yaranze iryo higanwa nawe azoronswa ibihumbi 500 ku mwaka kweze igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Remesha muri no mwaka igikombe giye gutahukana nde hagati y'umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi wa Remesha umva ko Remesha bishobora gukunda cyane ko ishobora kwiyongera kino gikombe azoba ari amateka ageretse ku yandi ku mugwi wa Remesha reka twinjire mu idendo ry'amakuru y'inkino avugwa ku mugabane wa Buraya nibaza ko tuyahera mu gihugu ca Espagne ni muri Liga Santander ariko arakina indwi igira 9 ona ko araba inkino zitandukanye ku mugwi wa FC Barcelona ndetse no ku mugwi wa Real Madrid ku munsi wa gatandatu ni FC Barcelona yakwirakina no vuga ngo derby i Barcelona derby Catalonia ni hagati y'umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Girona FC Barcelona iratsinda ibitsindo bigera kuri 2-1 ona ko ni igitsindo ca kabiri cyaje kuba kiboneka ku munota wanyu muri traditionnel y'ukino gitsinzwe na Ronald Araujo muri traditionnel Eski no FC Barcelona twavuze mu misi heze muri midweek ndiko ko ari muri midweek ku munsi wa kane turi kumwe n'undi mutumire tuvuga kuri FC Barcelona imaze imisi tari kwiragira yari maze inkino zitatu zikurikirana izitsindwa zose zibiri muri championnat ndetse n'urundi rumwe muri Champions League mugabe ku munsi weje araje iratsinda mu gwa Girona ariko naho nyene bitoroshe ku rukino novuga ku munota wanyu Eski no FC Barcelona irakonve kamuri no misi FC Barcelona novuga mwiki gihe iriko irahura n'ikibazo c'imvune cyane kirahura n'ikibazo c'imvune muri seziheze ni FC Barcelona yaje itwereka match nziza itsinda inkino ndetse natwara n'ibikombe presque byose bikinirwa muri Espagne ahavuyemo Champions League gusa La Liga Super Cup ariko uwo mwaka iriko iraza yahuye n'imvune
sezi gitangura ihura n'imvune ku bakinyi ngenderwako abataka par exemple Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Firmino Lopez, presque abakinyi ngenderwako bose bari mu mvune. Arivyo nemeza cyane ko arivyo biriko biratuma ititwara neza muri champion. Muri make match ya weekend yahuye na Girona iza kuba itsinda ku munota wa 13 igitsindo kimwe, Girona irakigombora barakina match iza kurangira muri temps additionnel nkuko babivuze ku munota wa 93. Remplacement yari ikozwe na coach Hans Flick ashiramo Ronaldo Araújo ku bintu abantu batari bamenyereye, yakumukinishije nk'umwataka kubera ko abataka bose bari basa n'abavunitse bavuyemo, nta wundi yari dispo. Aza gushiramo Ronaldo Araújo, abantu baratangara ati ibi bintu umumenyereza agize birabaho, twari tumumenyereye akina muri axe central ku nimero 4, ariko aza kuba mukinisha nk'umwataka fu mu nimero 9, aza kuba agombora igitsindo bongeye iminota 5 atsinda ku munota wa 93. Biza kuba bihe ntsinzi FC Barcelona ndetse n'amanota 3 yarakenewe kubera Real Madrid yari imbere yirusha amanota. Turaza kubishikako ubigira kabiri nyuma ya Real Madrid. Rero FC Barcelona nibyo ntiriko iratwara neza muri championa, ariko biriko birava ku mvune iriko irahura nazo. Twagiye kuba tubibona ekipi ihuye n'imvune, abakinyi ngenderwako presque bose bakavunika, nta bintu vyiza iza gukina muri championa kubera iza umukoca cahindura imikenyuro ndetse n'ivyo aba yapanze vyiwe birahinduka. Rero novuga ko champion iracari hafi, bageze ku ndwi y'icenda ya champion. Novuga ko sezo za match yare ziracari hafi, twovuga ko igifisa amahirwe byose birashoboka izo vyitwaramo neza kubera Real Madrid iri imbere yayo irusha amanota 2 gusa. Reka rero tuyiha amahirwe byose izobikora neza, bizoza kubera abakinyi barimwo bariko baragaruka bava mu mvune. Novuga ko match zikurikira izozitwaramo neza. Yani Real Madrid ku munsi w'Imana yo kirakina n'umugwa Getafe, n'urukino rwaje ko ruvuga ko amajambo menshi cyane. Real Madrid yaje kubitsinda igitsindo kimwe ku busa umugwa Getafe, igitsindo ca Kylian Mbappé Rote. Ona ko nawe nako agira debut de saison nziza cyane, iri magnifique ku mugwa Real Madrid. Ni Real Madrid yaje kubitsinda igitsindo kimwe gusa, ni inyuma ya Trêve International, nako hari byinshi byaherutse mu maklub atandukanye. Ino Real Madrid nayo iri kuguha image yayo. Real Madrid nayo novuga ko kwirikira itwara neza cyane. Dufatiye kuri seziheze tugaca dukompara n'iyi sezo iriko ivyitwaramo neza. Seziheze yatashe Année Blanche tagikombe na kinini mwitwaye. Turiko turabona iriko iratangura muri championa, iriko iza yitwara neza. Imbere ya FC Barcelona amanota 2. Tuvuga ku rukino bahuye ejo na Getafe, yayisanze muhiri wabo. Iza kuba yitsinda igitsindo kimwe ku munota wa 80. Ku munota wa 80 Getafe mu gihe yari ifise rouge 2. Rouge 2 abantu baza kuba bavuga ati iyi Real Madrid ikitsinda igitsindo kimwe kuri ekipe ifise rouge 2 yoyo tuyamahirwa ngana gute. Ariko je ku bwanje novuga ko yitwaye neza kubera ekipe yasohotse nta mahirwe menshi bifise yo gutsinda, kandi Getafe ni ekipe tuzi iri foro defensive. Twagiye kuba tubibona FC Barcelona byarahura ikayitsinda canke bikavana banganya igitsindo kimwe ku kindi. Novuga rero Real Madrid kuba yarayitsinze nivyo yayitsinze ifise rouge 2. Benshi kubwa bavuga ko atari izo kwa ya sizo, bavuga benshi ko atari izo, ariko nibaze ko umukoca Prito muhagarikiza bazi akazi kiwe mu kibuga, nibaza ko ataruje yotanga atariyo, arinza yitanga bayimerita twese nibyo tuzi. Nibaza ko bishika ko amabita ashobora gutanga rouge atari, kuko ni kenshi twumva inyuma y'urukino twumva ngo Federation kanaka yafatiye ibihano mu arbitre ko yakoze ikosa iti yatanze rouge itariyo, yagize ibyo n'ibintu bikunda gushika. Byose birashika muri football, twagiye kuba tunabibona na George gato twari tuzi ko bamuhagarika. Ya baramuhagaritse ku match ya Flambo na ya Rukinzo na Manchester. Oui, bagiye kuba bamuhagarika tuzi ko ari umu arbitre ari professionnel international. Oui, international no hanze arajayo mu nkino zitandukanye, ariko bagiye kuba bamuhagarika ku makosa yakoze.
ivyo vyose rero birabaho twagiye kuba tubibona kandi Real Madrid ni ekipe imaze iminsi twagiye kuba tubibona na seziheze yidogera abahagarikizi ko bariko bayiha amakosa cyaba bayiha donc bayiba ahubwo uno mwaka neza ko inkuru iri yara indirect actuality nuko Real Madrid iri ibeneficia cyane faveur y'abarbitre uravye ama penalty baronka uravye ingene abakinyi muri equipe direct baba expulsé naza ko Real Madrid bavuga ko ikironka ama faveur menshi kuri arbitrage bavuga ko abahagarikizi bariko barashigikira cyane Real Madrid ndetse ngo harimo n'abafana bayo rero mugaje ku bwanje nagiye kuba ndabivuga championnat ya La Liga iri hasi cyane kubera twigeranije na championnat ya Premier League ziri très différent cyane kubera mpora nkunda kuraba ama match ya La Liga nkaca ndabana match ya Premier League usanga ari match ziri très différent hari kuntu usanga donc mukinyi ari mu kibuga ugasanga nubwo bapfa gutusha gusa karto ugasanga iyo karto ntiyayimerita ari ivyo wagiye kubuvuga rouge yarose harimwo rouge nanje nemeza ko zitarizo harimwo rouge zari karto zibiri Getafe yarose zivyara rouge n'iyindi rouge direct oui rero tubihe umwanya byose birashoboka mu bisanzwe kwizi match za kwimikino ya Buraya zi match za La Liga Premier League novuga ko donc harajamo ibintu vya marketing ugasanga ikipe nka Real Madrid cyangwa FC Barcelona abahagarikiza aje kuya arbitra arayitinya kubera bivana n'igihagarara ifise twagiye kuba tubibona kenshi ugasanga Real Madrid hari ibintu vraiment usanga bayibi ukabona kumenga ibi iri kosa ntiryari rya merita karto canke ibindi wagiye kubibona ntu Bellingham bagiye kuba bamuha karto rouge itahurijwe ko nabeshi rero kwizi match za Buraya novuga ko hajamo ikintu ca marketing cyane Bonaza ko La Liga Santander maze imisi ivuga ko amajambo menshi cyane turibuka muri début de saison kwa registra abakinyi bigoye bivanye na fair play financier aho no musari scandale kwirakugwa cyane nibaza ko byaje ko bitangura ku match menshi ya La Liga Santander muri ino ndwi nyene aho baje kuba protest hariho ide yuko match ya FC Barcelona Villarreal bashaka kuyikinira muri Etats-Unis ubona ko ni novuga ngo ni ikintu kitariko kirahuriza ko n'abantu benshi babona ko bidasona neza ariko tubona Frenkie de Jong bwa mbere bivuga benshi bagenda bivuga no musama equipe yaje ko protesta imisegonda 30 ya mbere twaje ko tubibona muri La Liga Santander naza ko hari ibintu byinshi bitagenda neza muri La Liga Santander ku munsi w'Imana azo ari indwi igira 10 azo ari kwigenekezo ya 2026 ni FC Barcelona ya Madrid ni El Clasico iyi nayo tuyitega ngo twavuze turavye inondwi turavye début de saison 2022 turavye n'ibindi tuyitega gute no El Clasico El Clasico ya 26 azo ari dimanche ni novuga ko ari Clasico izoza ije ku kwerekana equipe nkuru kubera ubu Real Madrid iri imbere n'amanota abiri imbere ya FC Barcelona bisigura ko FC Barcelona ivyo yarahuye n'imvune yagira ahura n'imvune muri equipe presque abakinyi bose baza kuba bikora kuri academy yabo baduza abakinyi direct baza gukina muri equipe A rero i Clasico tuyitege ko ariyo izoza itatanye ibintu donc FC Barcelona sinemeza cyane ko izoza ikina nabi kubera ikeneye amanota championnat n'ivyiracari hafi ariko irakeneye amanota nayo iharanira igikombe kubera aha bari muri course à titre y'ibikombe irifo rero yuko baza bakinamo wese ku nguvu afise azozitanga nemeza cyane ko Barcelona ariyo byose birashoboka Real Madrid turabizi Clasico uko imeze twagiye kuba tubibona Barcelona seziheze ari imeze neza igatsinda ibitsindo bine yibabaje rero turu rero siko twovyitega muri sezo kubera nta Clasico ya mbere ibaye nta Clasico yari bwabe twitege ko urukino ruzoba ruryoshe kandi bose bazoba bakeneye amanota Real Madrid iri imbere n'amanota abiri yavuga ati je nkatakaza urukino ikaba defeat nzoba ngiye inyuma bazoba basigaje bari inyuma inota rimwe we no kuvuga ko bose bazoza baharanira gutsinda rero twitege match iryoshe byose birashoboka Barcelona yashobora gutsinda Real Madrid yashobora gutsinda
kandi zose novuga ko ari ekipe zibiri nivyo ntizifise ibibazo bimwe ariko biragomba gusa n'ivyegerana kwa na Real Madrid irafise imvune turaza abakinyi benshi ngenderwako siritu nk'abo muri defense Araba ya Hutchinson bose bari mu mvune n'abakinyi ngenderwako ekipe utagira defense yovuga kuba ufise ekipe ntibikwiye Barcelona nivyo itakaje cyane n'abataka zose ni ekipe zifise imvune kandi kucongeye ko Real Madrid ifise umukoce mushasha bitandukanye na seziheze hari umukoce Carlo Ancelotti yaramenyereye championnat amaze yatwaye ibikombe byinshi muri Real Madrid uwaracaza ntiturabona nivyo nta vyiza aramaze kubitwereka ariko nta vyinshi aratwereka kubera ni sezo yiwe ya mbere novuga rero ko ari ni match izobiryoshe bose bazoba baharanira kuronka amanota 3 tuzi kuri nivyo Hansi Flick ku rukino rwa Girona baramuhaye rouge rw'amakosa azoba ari kuri ba navyo twonebeza cyane ko azoba ari kibazo FC Barcelona izobigize burya udafise umukoce nka Hansi Flick nibitwa twame tuvuga ko imikenyo urakoresha kuzana nibake wokoresha umukenyo ukazana umukinyi ukuye muri axe central ukamugira ya mu nimero 9 kandi agataka kanagusindira ivyo rero kuba tazoba hari n'ikibazo mbona muri FC Barcelona Real Madrid nivyo bifise imvone ariko umukoce ntaramenyera naco n'ikibazo twovuga ifise rero zose ni ekipe zifise ibibazo ariko bitangana kandi zose zikeneye amanota 3 imwe ishaka kuja imbere y'iyindi kandi twabibonye ni ekipe zisa nuko zihamana imwe yama ishaka kugira kanyeri gabo kubona ko ari imbere y'iyindi rero twitege match iryoshe kandi nemeza cyane ko Barcelona itakuye amanota 3 nemeza ko Real Madrid izobigiye imbere amanota 5 bizoba bigoye kubona isubira kuyakuramo bagiye kuba tubibona match ziheze muri seziheze igazi gakuramo amanota 6 Real Madrid imbere 6 Barcelona ikayakuramwo zikaza mu gashampion igahera hari ekipe Barcelona itwaye igikombe ca Real Madrid rero twitege match iryoshe zose zizoza ari ekipe zishaka kuronka amanota 3 turindire twitege match iryoshe ku munsi w'Imana ya ni ayo makuru yakaravuga muri La Liga Santander reka twerekeze ku mugabane twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza turashaka ku mugabane wa Buraya twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza ariko araba inkino zitandukanye ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana duhagare ku rukino rwabaye ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana hari Anfield Road Park. Anfield Road Park ni ibintu tuzi ko kenshi na kenshi Liverpool dakunda kuhatakariza cyane warababira mu myaka 4 usanga imaze kuhatakariza inkino zidakwira 10 mu myaka 4 ariko ku munsi w'ejo baje ko batakariza urukino derby yo mu gihugu cy'Ubwongereza isanzwe ikomeye imwe mu derby muri histoire ya football asanzwe azwi kandi akomeye ona ko ni Liverpool ije kwanshena match zine idatsinze na rimwe itanganije na rimwe 4 match 4 défaites consécutives naza ko ni sezo ni début de saison itaniza cyane ku Liverpool ya Liverpool twagiye kuba tubibona seziheze niba atahukanye igikombe ca Premier League itena di titre ya itena di titre yagiye kubigitwara Arsenal imaze imyaka presque nemeza imyaka presque 4 igarukira mu kibanza ca kabiri idatwaye igikombe Liverpool yahinduye umukoci yari ifise Jurgen Klopp iza kubihindura izana Arne Slot imukuye muri PSV Eindhoven aza kuba atwara igikombe ciwe novuga ko ari cambere mu Bwongereza muri Liverpool abantu benshi batamuha amahirwe ko ashobora gutwara igikombe Liverpool izatwereka sezo nziza inatwara igikombe iyi sezo izaho igwije na kangana na 5 yaguze abakinyi bazimvye tuza kubona iza kugura umukinyi nka Florian Wirtz mukuye muri Bayern Leverkusen kuri 150 million amahera menshi iza kongera ko ba Isaac ya baguze abakinyi benshi nemeza cyane ko Liverpool yakoresheje amahera menshi ijana ku isoko kugura abakinyi siyo yonyene ekipe zose zarakoresheje amahera ariko niyo yaje ubwa mbere muri ekipe zaguza abakinyi bazimvye ndetse zakoresheje n'amahera menshi ku munsi w'ejo yari kihura na match ya Manchester United
twemeza ko ari derby yo mu Bwongereza ariko equipe ya Manchester United twagiye turabone maze sezo presque nka zibiri zitatu ititwara neza sezihezeyo yashatse gukoroka igarukiye mu kibanza ca 16 twemeza cyane ko hakorotse Southampton na Ipswich Town twemeza cyane ko abantu benshi bavuga ati Manchester United habuze gato kugira ikoroke muri championship ya ejo rero twagiye kuba tubibona Manchester United Liverpool yakiriye Anfield tuza kubona Manchester United niwe atanguye gutsinda Liverpool iragombora ndetse Manchester United iratsinda kandi igitsindo ca kabiri match irangira ari 2-1 ku bintu benshi batamahirwe ko Manchester United yotsinda Liverpool ariko bamwe ya twitsindi niyo itsindira wabo kubera uri muhira irifo yuko ugira ko kantu kakanyeri gabo ariko ni Liverpool tumaze iminsi tubona itetwara neza Newcastle yaza bikakanganeza aho bibiri Everton twagiye kubibona imvuru zabaye muri sezihezi match ya derby ya mari derby Manchester United yarayirosa amanota 3 abantu benshi batayiha amahirwe ko ishobora gutsinda Liverpool rero novuga ko ari Liverpool itari kiretwara neza mu championnat kandi ntemeza cyane ko igikombe idashobora kugitwara kubera ubu no muri mu kibanza ca gatanu ubona ko haza ubwa mbere Arsenal sina amanota 19 ubona ko atamahirwe menshi bayiha ubona ko baha amahirwe cyane Arsenal Liverpool rero ndabona ko itari ko yitwara neza nubwo yakoresheje amahera menshi ku isoko abantu bagiye ko bavuga ati amahera yakoresheje ese abakenye azohava yifa ko busa yarayatakaje kubera nta bintu bishaje iri kiratwereka iri kiratsindwa buryo maze gutsindwa na Manchester United ku bantu bata nta Manchester United wo amahirwe ko iza gutsinda Liverpool bivana n'abakinyi bose baguze nivyo Manchester United ubona muri Liverpool ariko aburiki abakinyi bafise uravye post ni equipe iri isabakinyi bakomeye babakinyi baje gutwara ikombe mu mwaka uheze nibaza ko havuyemo haravuyemo Luis Diaz haravuyemo Trent Alexander-Arnold haravuyemo Darwin Nunez nibaza ko n'abakinyi baba baravuyemo bakinyi bari bakomeye bafashije Liverpool gutwara ikombe mu mwaka uheze uno munsi Liverpool akwaburiki ya Liverpool abakinyi nivyo yarabaguze ariko hariho abakinyi benshi nemeza ko nanje yatakaje amahera yo kugura abo bakinyi yatakaje amahera ku isoko kubera waragiye uzugura Florian Wirtz uragura Ekitike uragura Isaac abose ni press kabakinyi bakina ku nimero 1 Isaac ku ruhande ukacu wasanga Godika na Sara iskabo bakinyi wo bagura bose ukabakinisha gute nemeza cyane ko imikenyuro y'umukoci ya Arne Slot iriko iramubana amazi kubera abakinyi yaguze bariko baramurananira kugera muri equipe ugasanga abakinyi barahari ariko uko abagera bikagorana ugasanga Florian Wirtz yavuye muri Bayern Leverkusen ari umukinyi ngende gwako Ekitike Isaac ariko sinemeza cyane Isaac ku match amaze kutwereka nivyo nta nyinshi azarakina ariko ku match ari yatwereka nta bintu bishasha aratwereka ariko naza ko uno turacari mu ntango ya saison Isaac turamuzi potentiel yiwe muri Spain twamonye muri Sociedad imyaka ingaha kinye muri Newcastle United naza ko numwe mu bataka bakomeye ku mugana wa Burayi tumuravye muri Newcastle United aturaje Florian Wirtz saison yagize muri Bayern Leverkusen impact afise muri National Mannschaft mu gihugu cy'u Budagi naza ko numukinyi ubona ko afise potentiel nini no turi muri debut de saison ya muri Premier League ntidushaka kuvuga ko ni adaptation mu Rwanda kuko ni miriye shasha uvuye muri Newcastle United uvuye muri Leverkusen ukaza muri Liverpool ni club nini ni club historique ni club ki igwanira ibikombe itagwanira top 4 canke top 3 canke igwanira premier plus icyo bavuga ko adaptation iri kwiragwana ariko mu minsi mike mu ndwi nke twashaka kubona bano bakinya ko baraporta novuga ngo aid ikomeye cyane ku rwa Liverpool twese uno munsi twobaroje tavuga ati n'amafaranga yatakaye muri Liverpool oya kubwanje ntitwobarojeta kubera se ziracari hafi nabivuze championnat iracari hafi baracafise umwanya wo kuyadapta umukinyi ndetse coach aracafise Arne Slot acafise umwanya wo gukosora avuga ati jewe ahantu
amakosa ariko arabera na umukinyi afise kwiyadapta afise kuvuga ati jewe bivanye n'umwanya ndose ndabuvyaza umusaruro. Rero Liverpool ntitwitega iminsi ariko nemeza cyane ku gikombe twagiye kuba tubibona ikipe ikaza ari ya gatatu ugasanga birangiye itwaye igikombe ariko sinemeza cyane ko Liverpool umwaka ishobora gutahukana igikombe. Ni vyabo bakinyi baracafise umwanya wo kwiyadapta ndetse na coach aracafise kuraba ati ahari kosa na hatuwakosora ariko sinemeza cyane ko hari umusaruro uzohava urenga ku buryo izotwara igikombe Liverpool sindayiha amahirwe vraiment ko izotwara igikombe neza kubera bivanye n'ibintu reka aratwereka deja Manchester City yigeze kuba iri mu kibanza ca gatandatu cindi ubigeze ku kibanza ca kabiri ni kuri kira Arsenal benshi bariko baha amahirwe kuri sati yitre y'igikombe Arsenal na Manchester City. Rero Liverpool byose birashoboka abakinyi bacafise umwanya wo kwiyadapta umukoci aracafise umwanya wo gukosora avuga ati je ahari kosa naha agashobora kuza nawe muri sati yitre y'igikombe ariko ubona ko biri ku mahirwe make. Ni ndoze imbere ko turangiza amakuru yacu muri Liverpool rero kavuga ko ni uno Arne Slot nta niva afise ya English Premier League. Baravuga ko mu mwaka uheze yaje kuba afata equipe isizwe na Jurgen Klopp yari equipe nziza cyane. Nuvuga yubakiye kuri bijyanye n'ivya Jurgen Klopp bon nivyo arashiramo amelioration make ariko uno musi yakorerekana avuga ko nivo yibona nyine ishobora kuba Italia Premier League. Ivyo ndavyemeza cyane nanje kubera ndemeza cyane muri equipe harabaho experience y'umucoach ya entraîneur ni bitwamye tuvuga muri Espagne kuri Hansi Flick. Arne Slot yavuye muri PSV tubona ko ari umucoach vraiment ta experience afise woja kuiba ku rwego rwo kumenyereza Liverpool. Ubona ko yarisizwe na Jurgen Klopp twemeza cyane ko Jurgen Klopp ataye Liverpool ivyo yaragiye amusigira equipe yuzuye tubona ko yagiye kuba yongeramwo erema nayo ndemeza cyane ku gikombe yatwaye ko atagitwaye ari ibintu vyiwe ya forum yahereye muri ntuze afise ivyo yubakiye afise ivyo yahereye yubakiyeko ibi turiko turabibona ubu atoye equipe shasha ndetse n'abakinyi abaguzi urabona ko atariko yitwara neza ni experience iza atari kirenge kubera iki vyerekana ko muri seziheze yashikiye muri equipe yuzuye ashika koresha iyo nyene isizwe na Jurgen Klopp. Nemeza cyane ko uwo mwaka sezi yisezo arico cari gipimo ca Arne Slot yosubira gutwara igikombe nivyo sezo ntirahera iracari hafi ariko tugerageje turavye amadefete amaze kugira turabona neza cyane ko gutsinda cyangwa gutwara igikombe biri kure. Rero reka tumuha umwanya ku buryo igihe atotwara igikombe bizoba birangiye bizoba vyerekanye ko yashike muri equipe yuzuye yasizwe na Jurgen Klopp wewe atabushobozi yari afise bwo kumenyereza Liverpool kandi nemeza cyane atatwaye igikombe kandi abashobora guca bamwirukana. Nibaza ko ibintu bishoboka ni no ngaho turangiriza mbere ikiganiro cyacu ca Rock Sports yo kuri uno musi wa mbere reka ndagushimira. Ndabashimire namwe. Reka nshimire namwe bakunzi ba Rock Sports mwafashe kano kanya muri dukurikirana nshimire n'abadufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kubashikira aho muherereye mugire aho muba mwubahoye naho mutaka.